inyigisho ngenderwako iyi minsi 9 tugiye kumarana twatanguye ejo uno munsi n'umunsi ugira kabiri. Inyigisho ngenderwako ivuga iti Bikira Mariya umugabekazi w'amahoro no gusubiza hamwe, yambitswe urugori kuko yubashe amabwirizwa. Uno munsi tugiye kuzirikana inyigisho ivuga iti Bikira Mariya atwigisha gusenga Imana yonsa no gusonera izina ryayo geranda. Tuza gushimikira cyane cyane kwibwirizwa rya mbere n'irya kabiri nkuko tubizi kandi nkuko tuvyumvise muri inyigisho y'uno munsi. Subiye kandi kubifuriza umugoroba mwiza mwese, kandi nkabatumira gutega yompi ibi vyiza tugiye gusangira kuri uno mugoroba, kandi tuze kandi tubisangize n'abandi aho hose tuza guca no mu miryango yacu. Ndasubiriye kandi mbifuriza inema y'umukama wacu Yezu Kristu kandi n'imihezagiro myinshi kwibashungurukira ko kuri uno mugoroba n'iminsi 9 tuzomarana ngaha. Nidushemeze umuvyeyi wacu Bikira Mariya gusenga Imana yonsa, dusonere izina ryayo kandi tuyikunde n'umutima wacu wose. Igisabisho turimo ni igisabisho kitegurira imitima yacu guhimbaza neza iyurizwa mu ijuru ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Tuzirikane iyi nyigisho y'uno munsi twifatanije n'uyu mwanditsi w'inkuru nziza Matayo mu kigabane ciwe, mu kigabane ca 6 akarongo ka 5 gushika ku 15 nkuko twavyumvise. Ni igisabisho dukunda kuvuga iminsi yose, igisabisho ca dawe wa twese. Nkuko dukunda kubivuga muri ico gisabisho, ubwa mbere na mbere tumwita dawe. Tumwita dawe kuko twese turemera ko twavukanishijwe na Kristu aho yemera kuza ku isi kugira ngo natwe atugira abana b'Imana. Nico gituma twese turi abavukanye muri Kristu, tukaba turi abana b'uwo muvyeyi yemeye gusaminda ku bubasha bwa mutima mweranda ngo natwe atugire abana b'Imana abo yitoreye. Ahandi ho tuvuga tuti ubwami bwawe nibuze, ishaka ry'Imana kandi dushaka ko rigirwa ngaha ku isi, biba ngaha ku isi nkuko biba mu ijuru. Ndakunda kubaza cyane cyane nimba vy'ukuri twifuza ijuru, kandi tukaba dusenga mu gisabisho ca dawa twese tuti ishaka ryawe niriranguke, ubwami bwawe nibuze ngaha ku isi. Shaka kubaza kandi namwe ndabasavye mwibaza ico kibazo, tukironderere n'inyishu. Nimba vy'ukuri ubu bwami bw'Imana tushaka ko buza ngaha ku isi, tuba tubwiteguriye gute? Kwitegurira ubwami bw'Imana no kuvuga ko si Imana izoza ngaha ku isi imanuka ngo ize igumane natwe iminsi yose ngo tuzugume tuyibona amaso mu yandi, ariko izogumana natwe ariko twebwe tuyitumiriye nkuko muri iki gisabisho twebwe nyene tubivugamo. Twasanze ko ubwami bw'Imana atari ubwo ngaha ku isi, ariko dushaka ko iryo juru tuba tutangure kuribamo tukiri ngaha ku isi, kandi kugira turibemo duhamagariwe kubahiriza amategeko, tutegerezwa kubahiriza kandi amabwirizwa nkuko tubisabwe.
twebwe abantu hariho amategeko ari ngaha tugendera ko amategeko yo ngaha ku isi kugira tubeho neza n'abandi. Imana nayo yaraduhaye amabwirizwa kugira kandi imigenderanire dufitaniye nayo idufasha kugira tuzogane iryo juru ataco tuyinona. Ubwo bwami bw'Imana rero dushaka ko buza ngaha ku isi, ni twebwe tuzohindura iyi si tuyihindure ijuru, kandi ntako twohindura iyi si ngo ibe ijuru kuri twebwe tutafashe neza amabwirizwa y'Imana. Tuvuze tuti usenga Imana yonsa uyikunde kuruta vyose, ni ikintu cumvikana ariko kigoye kenshi na kenshi kuri twebwe bene muntu. Biratugora gushira iki kintu mu ngiro, aho bitugorera kandi tuba twashatse ko bitugora, tuba twavyemeye ko bitugora, naho tuba tubizi kuko turafise ico tugendera ko turaba Kristo, turafise ijambo ry'Imana ridufasha muri vyinshi kugira ngo iri bwirizwa naryo nyene ridufashe kugendera urukundo nkuko tubisabwe. Gusenga Imana imwe gusa ni ikintu cumvikana, kandi benshi muri twewe turakunda kuvuga tuti byo nsenga Imana imwe, Imana ya Israel, kandi nivyo. Ariko ingene tuyisenga rero tuca dusanga ko turamaze kuyiha utundi tumana tutadufasha kugira ngo tugane iyo Mana kandi tuyisenge n'umutima wacu wose, kandi tuyikundishe n'abandi. Ngiye kuraba mu buzima bwa misi yose uko tubayeho, benshi muri twebwe twaramaze kugira utundi tumana nkuko nabivuze, tugasanga amajambo tuvuga atakidufasha cyane kugira ngo dusenge iyo Mana nkuko ikwiye gusengwa. Imana ikaba yarakugabiye ikintu, ukaba we uboneka imbere y'abandi, ukaboneka mu maso canke ukaboneka ufise ibisumba abandi. Ubwishime bwaramaze kutubera Imana gushikaho twibagira Imana yadugabiye vyose. Hariho n'abandi baca bisunga ububeshi, naho yogira iki, naho mugira iki ngo ahinduke, ukagerageza vyose, usanga ururimi nta n'umunsi n'umwe ngo kivuga n'ukuri. Mu mutwe tuguma twiyumvira ububeshi kugira twikingire, tukibagira ko kwikingira cyane cyane uriko rikingira ikintu ari ciza kizogushikana mu ijuru, ukaguma ushaka kwikingira ngo uvyerekane mu yindi nzira, usanga uriko ronona vyose. Naho tuba twicaye ngaha turaba Kristo, nabariko baratumviriza nabo muhira nabo nibabitahure neza, kuko kuvuga imihezagiro iva mu kanwa k'umuntu bivuye ku mutima cyane cyane, bikavugwa mu kanwa, ariko n'imivumo nayo iva aho nyene. Twisunze kuvuga abandi nabi, twisunze kubifuriza nabi, tuba turiko turafata Imana tukayishira iruhande, kuko ntitugishaka ko tuvukana muri Kristo. Uwundi tuca tumugirira inzigo biciye muri ivyo turiko turabamo vy'imisi yose, kandi ugasanga uno musi uwundi acayifuriza no kwica uwundi, acamwifuriza ibibi vyose biba ku isi, kuko ntiyasanze muri uwo wundi agashusho k'Imana nkuko bikwiye. Rero kenshi rero ngaho naho nyene bica bituma tudasonera izina ry'Imana nkuko ibwirizwa rya kabiri ibidusaba.
Imana iradukunda cyane kandi idushakira ibyiza. Kubahiriza amabwirizwa bisaba ko twitanga n'urukundo rwinshi, tukaheba ibituryohera mu kanya gato cyane kugira ngo twisunge ibituryohera iminsi yose y'ubuzima bwacu. Gusonera izina ry'Imana no kwemera ko igiye gufata akarorero, umuntu agiye gufata akarorero keza ku bandi, agiye kubabera akarorero keza, kuko nkuko tubizi twese twararemanywe agashusho k'Imana. Mu gisabisho twigishijwe n'umukama wacu Yezu Kristu tuvuga tuti: izina ryawe nirinahazwe. None turininahaza gute iryo zina ry'Imana kandi ari ryo benshi muri twebwe tusigaye tukoresha kugirira abandi nabi canke ugukora ikibi? Muri iyi minsi ushaka kugira ikintu kugira wemeze uwundi ko ivyo ushaka kuvuga ari vy'ukuri, tuguma twisunga iri zina ry'Imana kandi tuzi neza ko turiko turavuga ibinyoma. Ugasanga umuntu aho kubwira uwundi ibiri ku mutima wiwe akamubwiza ukuri, icyo usanga atanguze izina ry'Imana ati ndarahiye Imana ibishaka kubwira nuku kandi azi ko ari ububeshi. Benshi muri twebwe nabadandaza kugira kubwire ngo iki kintu nakiguze nakiranguye kuri aya mahera ngo ngira ndakigurishe kuri aya, abanza kubwira ati nukuri ko Imana je nakiguze uku nshaka ko nyongera ko makeyi. Nukuvuga aho turi ubundi akubajije ngo uri hehe, naho nyene bisigaye bitugora cyane cyane turavye ubuhinga bwa none. Ego twararonse telefone kandi telefone iradufasha kugira ngo tukore ivyo dushaka gukora binyaruka. Rero izi telefone zaratubereye inzira itakidufasha naho nyene kuvuga ukuri, kandi tuzi neza ko ukuvuga ukuri nta na hamwe bifatiye nabi. Sinzi ko no bivuga uko bavuga nti uvuze ukuri nta n'umwe yo kwica ngo wavuze ukuri. Akwishishije uko kuri wavuze, naho nyene umenye ko uriko ritegurira ubweranda buriko buramota. Ndavye nkuno munsi babajije benshi muri twebwe ngo uri hehe ku telefone, ndiko ndabisubiramo ku telefone bako baje ngo uri hehe canke ngo uri kurakora iki. Ndazi ko naho twoba 2000 twoba turiko turakurikirana izi nyigisho kuri uno mugoroba, ndazi ko turi 2000 twoshikamo nk'igihumbi kitavugwa ukuri. Murambabarira kuko sinzi ko twese ariko tumeze, ariko kenshi usanga umuntu ariko arabesha kandi akavuga, ugasanga ariko ararahira no ku izina ry'Imana. Muri ico gihe nimba biratugora rero kugendera amabwirizwa y'Imana kandi turiko turagendera twisunga ijuru. Kenshi ndakunda kwibaza nti none tuzokwinjira muri iri juru gute? Tufate rero umuvyeyi wacu Bikira Mariya ari we turiko turayisunga muri iyi minsi. Dusubire turaba ubuzima bw'uwo muvyeyi ko we yarize gukunda Imana, yarize gusonera Imana, yarize gusenga Imana ko bikwiye, kandi yarasonera n'iryo zina. Turavye ubuzima bw'uyu muvyeyi wacu Bikira Mariya,
ni umuvyeyi yasamwe atagicumuro kuko Imana yari yaramuteguye neza kandi yarabibayemo neza. Ni umuvyeyi yisunze ukuri kwamaho kuko mu majambo yiwe kenshi birumvikana kandi kuko arabivuga. Yaratinye Imana gushikaho naho umumarayika yaza kumubwira aze kumuzanira inkuru nziza yuko azosama umwana w'Imana, ariko ntiyatinye kubaza ibibazo bimwe bimwe, none bizoshoboka gute? Kuko yarazi neza ingene ameze, ntiyashaka kubesha canke ngo yishire hejuru. Kandi amaze kuvyumva yaricishije bugufi kandi aravyemera ati nibimbere nk'uko bivuze. N'amajambo make make, magufi magufi, ariko kandi yaremeza ubuzima bw'uwo muvyeyi. Igihe umwana Yezu yasigara i Yerusalemu, yasubiye aramubwira n'ubwitonzi bwinshi kumwereka ingene we na se bamye bamurondera kandi babuze amahoro kuko yasigaye mu gisengero i Yerusalemu. N'uturerero twinshi uwo muvyeyi twomukurako kugira natwe tubeho kandi twerekane ko dusenga Imana kandi tuyubaha, dushaka naho nyene no gusonera iryo zina ryayo, ntituze turavuga uko dushaka. Kuko ndabivuze twisunze uturerero twiza umuvyeyi w'Eklezia yabayemo muri twebwe. Kandi nashaka kubaza ikindi kibazo kandi umwe wese nawe nyene yorondera inyishu yiha. Ninde yovuga muri iyi minsi ko ari umuntu abandi bofatirako akarorero? Turaba Kristo, umuvyeyi wacu Bikira Maria yarabereye akarorero Eklezia. Twese tuguma tumuraba kandi niwe atwereka inzira idushikana kwa Yesu kuko yaratubereye inzira nyayo. Ninde muri twebwe yotanga akarorero k'ubweranda abandi bakamuvuga neza kubera barasanze ko ari umuntu akwiye kandi yuzuye Imana? Ego muri twebwe barimo bamwe kandi nivyo duhamagariwe kubamo. Tube uturorero nyatwo dufasha abandi gushikira Imana. Naho nyene nivyashika bakakubaza ubuzima bw'undi ngo uwabaye mu buzima bw'Ukristo abubayemo gute, ntituzogire inzigo canke ngo tugire umutima mubi wo kuvuga ukuri. Vuga uko ari. Twaramenyereye kuvuga umuntu yapfuye yitavye Imana. Kenshi turiko turatanga témoignage y'umuntu yapfuye, usanga turiko turamutera amashugwe. Ego ni vyiza, ariko akiri muzima bakubagije ubuzima bwiwe ngo umuntu abayeho gute, kenshi nta numwe yovuga uwundi neza. None kubera iki tumuvuga neza yapfuye? Erega tumufashe tuvuge ukuri, tumubwire ivyabayemo kugira nawe nyene nihagira aho azova kuri iyi si akagenda asukuye. Nivyo ndabahamagariye kugira tuze turakosorana, kugira twese tubera abandi akarorero, apana bo kuvuga byinshi gusa tuvuga uwundi nabi atakiza tubonye muri we. Ego umwe muri twese afise iciza muri we kandi akaba afise n'ikindi kibi. Kukosora ikibi ukikosora ukizi. Araho tuba turiko turagendera mu nzira zitari nziza, ariko uwundi akaba ariko arabibona. Kugira tukosore bica bigorana, uco usanga ubuzima buriko burahungabana kubera
ntiwafashe umwanya wo gushikira uwundi kandi umugwiza ukuri. Naho nyene birakunda gushika kuko benshi baca batinya, baca bagira ubwoba ngo ndabimubwiye uku haraho yomfata uku, haraho yogira tujya yakunda kumpa kuko waramaze kumugira Imana, umuntu utinya cyane uko bamugize Imana, ushikaho bikugora kumubwiza ukuri kuko utinye ko tujya akunda kuguha wotubura, canke ukavuga uti reka nikingira ubuzima mawe sinze gutaka tweki wanje kuri ibintu nshaka kuvuga. Yego kwikingira ni vyiza, ariko karaba ukuntu wikingiye. Harabayeho abantu babiri bariko baraca mu nzira nyinshi, bisanga umunsi umwe bariko baragana inzira irimo ingwe nyinshi zari ziryamye mu nzira, barahura nazo. Hanyuma umwana umwe araza arababwira ati none mwe muri abakristo mushaka kuja mu ijuru sivyo? Nabo bati yego, ahubwo ngo niyo nzira twebwe turimo tushaka kwinjira mu ijuru, batubariye ngo injira igana mu ijuru. Nyamwana ati yego nimubandanye rero ngiyi nzira, zangwe ziryamye mu nzira ngaho bashaka kurengana, bashaka gucamwo. Uwa mbere ati karabaye jewe sinorengana sinobandanya, je ndisubiriye inyuma. Arasubiriye inyuma ngo je nzo kwinjira mu ijuru apano no munsi, izo ngwe nizava mu nzira niho nzo kwinjirayo. Arataha wa kabiri na arahabonera nati none je mbandanye ndi je nyene, aya menyo ndayarinda. Nawe arisubirira inyuma. Wa mwana arabaza ati ngo none muri abakristo sivyo? Mwibaza ko mu ijuru muzo kwinjirana mu iyo mibiri? Erega muyihizo ngwe zimare mugende mu ijuru murengane. Ubwoba uratubuza kwinjira mu ijuru kuko umuntu ariko arikingira byinshi. Tube mvuga kuri kandi dukunda Imana, tuyikundishe n'abandi, tube uturorero nyatwo nk'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, tuguma tusaba ko atukandira ku Mukama. N'aberanda bari mu ijuru nabo nyene turemera ko barabaye uturerero twiza ngaha ku isi. Abandi tubahe iyo nzira yo kugendera Umukama nk'uko umuvyeyi wacu Bikira Mariya yabibayemwo. Tugire Kristo. Murambabarira sinzi ko ikirundi cyabaye ari cyinshi kitavuga ibyo ari byo. Ndazi ko abari kuri Radio Maria baguma bibaza bati none umuntu byari ko aratubwira ninde. Ndi Patiri Christian Murabale Biringanine, nkabandi umupatiri ngaha ku kirimba cy'umuvyeyi wacu Bikira Mariya mu muryango w'abapatiri ba Shonstate ku musozi wa Sioni Gikungu. Umugoroba mwiza kuri mwese, murakoze kuntega amatwi.